Mr. Yves yarashaka ko twe twobandanya dukorana video kwako yabona twe biguma biri trend arasohora ama video menshi biranga ariko twe twasohora video imwe ugasanga iri trend ibyo byatumye Mr. Yves yumva twokorana video nayo mpamvu ijya video heruka kubona ewana Chaggy baramusoteye sana bari yaranje uburyo bwose bwokorana wait Chaggy baramusoteye ndashaka kwivuge neza bande bamusoteye okay ba Mr. Yves ushatse kuvuga ko Chaggy ari yatumye record video cyane kubera abandi bavuga ko Mr. Yves na TMG ari batumye record video oya twovuga ati bose barabishizemo inguvu ariko Chaggy niwe nabikubwiye fresh niwe yazanye video iri trend paraporo izo yazana Yves kandi ugerageje kurama mu zatumye ariko TV imenyekana izo za Chaggy wasanga arizo ziri trend ya muri kino gihe ngerageje kuraba yaba gasore canke ba mutima bajya ewana na ba legend turabakunda cyane ariko ubunya video zacu ziri trend kurusha izabo sishaka kucari yango ndakubwira ngiki oya ndakubwira kuvuga ushatse kutubwira ko ya video zacu nizo ziringo zirarabwa Chaggy arafite uburyo akinamo na Mr. Yves ndazi sanzwe ngone uburyo akinamo Chaggy arafina ibintu biri trend ibintu abantu bashobora gukunda ariko ugerageje kuraba Yves uburyo akinamo biratandukanye cyane kwako Yves ashaka gukina ikomedi menga zirimo zirajamwe ibintu by'amasantima guhanura Chaggy nawe akora ikintu kiza kugutwenza wewe kandi ubona ko vraiment kari ikintu kiri special muri make jari rimwe ndakunda kwibaza none bajya babire zijya komedi bakina bazihurahe kwako je rimwe ndakunda no kwicara nkatwenga kwako biratandukanye cyane na nizo Chaggy yasanzwe akora Chaggy sinzi keshi video asanga yakoze usanga menga harimo ibitutsi Yves nayo usanga yakoze usanga menga zirahanura ukuntu ivyo rero byaratumye kutwe tutabihurizako kwako twebwe muri team Chaggy comedy ntidukora ikintu kugira ngo tugikore ngo bigende kuko abwo tugikora kugira ngo ukirabe turonka ama views hariyo n'ubundi agikora kugira ngo abashe kumva yo kwiryohera nyene ngakine comedy oya ziya nawe ari comedy Yes, 1, 2, everybody, and my name is Radio, or this is Loy TV in the place, and you know what it is, yes, and Mr. Radio, I'm back again, Nagatinero, I'm the Kugira Vishimoni Entertainment, I'm the Kuzanira, Abahitmaker, could me call Loy TV, right, easy gentlemen, call like in a comment, Kugira go, Uzramana professional interview, Uzura have the update news, quick camera, or Kumena zombie cameraman, you want my image, you want to image for Rachana, you want my sound, Uyova, image, Zeneza channel, by the way, ndakubiseneze ko joro kumva kuri micro Ishopo Radio so promoter bose mu gihugu atapapa na mwana kugira abeho umwana habanza kubaho papa we zombie yisi uno musi rero natembere umwe mu bakomedian novuga neza yuko asanzwe akina na Chaggy asanzwe akina muri team ya Chaggy novuga neza yuko ari mu bakomedian afite talent turaza kumenya byinshi kuri we ariko reka nangore kwanza ndamuramutsa kugira ngo tuyagiye nawe tuzinanye sadi hola ko bien fresh sana umeze neza yandashima amakuru ewana freshi ni salade yesukiri ngaho nyene ndashaka undamukiza akunzi ba Loy TV bambariza ati mumeze neza cyane babafana banyu bamwe bakunda ibikorwa vya Team Chaggy babaza ati mumeze neza so abafana ba Loy TV ndabarumukije muri kumwe na nyene vyo comedy without forget murundi yavukiye gutwenza from Team Chaggy comedy yeah man yesaraka numura nibaza ngo nyenevyo bisobanurika uko ugiye kumva nyenevyo n'umuntu nyene w'ibintu nyenevyo bisobanuye ya wamaze kugisigura ndashaka kugira ugiyite byavuye kuko izina nyenevyo kugira witwe nyenevyo menga ni ibintu bigoye uko okay sinzi ko usanzwe araba uburyo sanzwe nkinamo ya style nje nkinamo asanga ndumuntu ufite ibibazo umundi mwanya ugasanga ndumuntu yishimye undi umva okay ibintu byose usanga style yose nimwe ndayibamwe nayo mpamvu ndi nyene wavye vyose
ari kuvuga ibintu byose uri nyeneze Yeah. ibintu byose ni gwawe style zose zo gukina ni gwawe Yeah. hari izindi terume ugenda urenza ko ngo Okay, kajya unako mbanda kubwiye ati utibagiwe mbashatse kukwibuza ico ndi cyangwa se ico navukiye kukubera wewe uri murankurikirana. Yeah. Tukiri ngaho team Chaggy ingozi ibimeze gute then team imeze gute abanyengozi ni team ibimeze gute mu gisagara cyangwa Okay, team Chaggy comedy ni team nziza, team ikora ibintu bimeze fresh ku buryo bwuko ndevyo aho twahereye kugera ubu urabona ko harimo intambwe ikomeye cyane. Okay, nta byishimfise no vuga kuri team Chaggy comedy ariko ndazi abafana bayo bonyene n'abakunzi ba Roy TV basanzwe bayizi. Watangiye gukina na Chaggy ryari? Okay, twatangiye gukinana muri Eriko TV. Hambavu yaho nyene ibintu biragendeka nabi, twicamo kubiri. Habamo team Chaggy comedy, habana Mr. Yves Fast 257. Kuri guhera ico gereje nakomeje nkorana na Chaggy kugeza na n'ubu. Ye turaza kugaruka impamvu wahisemo gukorana na Chaggy kuko wavuze ati twarikiyemo kabiri bamwe baje kwa Yves abandi baje kwa Chaggy. Turaza kumenya impamvu we wahisemo kuja kwa Chaggy ariko imbere ko tuja ngaho kwanza ndashaka dusubira inyuma gatoya wamenye ryare kuvise talent yo gukina comedy by the way. Okay, je natanguye kubikunda ndi umwana mutoyi sana. Numviriza za ninde nkakurikirana abandi bakomedi basanzwe babikora nkumva ndabikunze. Okay, niho twanagiye kuja mu matimu atandukanye mu ntara ya Ngozi za Rota Entertainment ndazi abanyengozi n'abandi bagiye batandukanye. Ndashaka gumize ka microphone hame kwanza. Yeah. Okay, niho rero ninjira mu mugwi ntangura kuza ndabikina nubwo bitari biri trend ico gihe ariko tutwaragerageza. Novuga kari ngaho natanguye kuba umukinyi w'amakomedi cyangwa se w'amareresi. Byaje gute kugira ngo wisange muri Eriko TV? Okay, kwisanga muri Eriko TV urabi by the way twadufite impano. Bararavye impano office barayishimira. Bahitamo tuko twakwifatanya nabo kugira nico gihe yari za 2019 nkuko no nagiye muri team ya Eriko TV. Yeah. Ariho bamwe batigeze bamenya impamvu Eriko TV yasambutse navuga neza yuko haba ku ruhande rwa Chaggy canke Yves n'abandi na batemji batigeze bashaka kuvuga icyatumye Eriko TV isambukanya mukuru mbega ku ruhande rwawe niki kintu cyatumye Eriko isambuka kugira ngo kugiraho mwicamo kabiri? Okay, ku ruhande rwanje ndazi beshi baragiye kuri no TV nyene barabisiguye ba Mr. Yves ba TMG barabisiguye barakubwira ikunge bimeze ariko hambavu yabijya numvise hariho bimwe barengeje ko vyiza handi barenza ko bitabaye ariko tunyamukuru nuko Eriko TV cyatumye isambuka. Ni bijya nyene bavuga ati iki umupapa umwe nashobora kugaburira imiryango ibiri twararavye uburyo turimo turakora ahantu hamwe tuvuga ati tubaye dukora habiri naho turashobora kwiteza imbere kwako Eriko TV nishobora kumindurira ubuzima jewe ihindurira ubuzima Mr. Yves TMG Chaggy ntabwo yari kubasha kuguma duhindura ubuzima kugizana n'ubu ari nayo mpamvu twahisemo ko twokwicamwo kabiri kugira ngo twese turabe yuko tworonka agafu nuko hakuru niko no bivuga. Hari beshi babigize beef aho bavuza yuko neza gutandukana kwa Eriko TV hoba harimo kwankana hagati ya Chaggy na Mr. Yves hoba harimo gupinzana biri mu byatumye basambuka avuga ati reka dukore imigwi ibiri. Okay, kukijanye n'ico onya Chaggy arafite uburyo akinamo na Mr. Yves ndazi sanzwe ngone uburyo akinamo. Chaggy arafina ibintu biri trend ibintu abantu bashobora gukunda ariko ugerageje kuraba Yves uburyo akinamo biratandukanye cyane. Kwako Yves ashaka gukina ikomedi menga zirimo zirajamwe ibintu by'amasantima guhanura. Chaggy nawe akora ikintu kiza kugutwenza wewe kandi ubona ko vraiment kari ikintu kiri special. Muri make jari rimwe rimwe ndakunda kwibaza none bajya babire zijya komedi bakina bazihurahe kwako je rimwe rimwe ndakunda no kwicara ngatwenga kwako biratandukanye cyane na nizo Chaggy yasanzwe akora. Ndikunda kumviza neza sindikunda gutahura. Uravuze neza yuko ngo komedi bayive bakina ngo ziba zitandukanye nizo Chaggy akina ngo rimwe rimwe urishara ugatwenga ushatse kutubwira iki? Okay, shatse kukubwira ko Chaggy sinzi keshi video asanga yakoze usanga menga harimo ibitutsi. Even nayo usanga yakoze usanga menga zirahanura ukuntu ivyo rero byaratumye kutwe tutabihurizako
kwako twebwe muri team Chaggy comedy ntidukora ikintu kugira ngo tugikore ngo bigende kuko abwo tugikora kugira ngo ukirabe turonka ama views hariyo n'ubundi agikora kugira ngo abashe kumva yo kwiryohera nyene ngakine comedy oya ziya n'abari comedy twere tuzikora kugira ngo tudandaze zirabwe zikundwe n'abantu niyo mpamvu usanga turimo turakinamo muri ya style itandukanye n'iyaba Mr Yves mu misi heze harimwe mu video yavugije abantu amajambo menshi ni video yahuriyemo Chaggy na Yves ya nimwe muri comedy inavuga neza ko yatumye abantu bavuga amajambo menshi aho benshi banavuze ko bagiye gusubirana team Yves na team Chaggy bagiye gusubirana bongere bakinire hamwe kubera iyo video ikava yari imaze imisirikira kurande gwawe ayo makuru we afite okay kukijanye n'ico oya ubanza gusekana mbanjije gutwenga kwako ndabizi nyene uburyo bimeze bitandukanye n'ivyumgiye cyane kwako twe tumaze gutandukana niyo timu Mr Yves ewana harabaye intambanyi nyinshi harabamajamba akomeye haravugwa hirya no hino bigiye bitandukanye ariko nuko Mr Yves guhera kera ari yifuza yuko twe twokorana ariko ntivyakunda Chaggy Mr Yves yarashaka ko twe twobandanya dukorana video kwako yabona twe biguma biri trend arasohora ama video menshi biranga ariko twe twasohora video imwe ugasanga iri trend ibyo byatumye Mr Yves yumva twokorana video nayo mpamvu ijya video heruka kubona ewana Chaggy baramusoteye sana bari yaranje uburyo bwose bwokorana wait Chaggy baramusoteye ndashaka kwivuge neza bande bamusoteye okay ba Mr Yves bamye bashaka gukorana video na Chaggy bavyifuza cyane Chaggy aravyanka no kuvuga ba Yves bashaka gukina na Chaggy Chaggy nawe akavyanka ariko by the way nyene habaye mu manager wa windi team avuga ati je shamunkorere video mwese muri hamwe ndabaho bufaki niga nyene myiviremo nabwo twasubiye hamwe oya nuko nyene byagenze kandi by'amajambo bavuga hanze sibyo kandi narubise ko ngo Chaggy ngo ashaka gukina na Yves na nta rimwe yigiza shasi nibaza ko yo kugira navyiyumvira ivyo kubera ko baratandukanye cyane nyene umwe ndetse rero dutandukaniza abo bantu utandukanize Chaggy na Yves batandukanye gute kugeraho uvuga ko Mr Yves yipfuje gukinana na Chaggy okay sinzi ko wakunda kuraba video twakora muri Eriko TV akisha rero video zasohoka ukasanga zirarabwe cyane izindi ugasanga nyene ni ibintu biri hasi akeshi zijya video wasanga zimwe zirarabwa cyane wasanga ari Chaggy yazanditse nizo wasanga zimwe zira trading mbere novuga hakuru umuntu mu cyatumye Eriko TV duga na zijya video zarimwo Mr Yves yararavye uburyo bimezemo aravuga ati mbaye subiriye gukorana na Chaggy tugakora za video twara dukora kera ndabona kumenga vyo subira kuba trend ariko Chaggy nawe aravuga ati je bivanye n'ingene shaka kwiteza imbere nyene habe heza kuruta sishaka gusubira guharana bajya baniga shaka gukora ikintu kiri special kiri kuri team Chaggy comment apana kuguma nivanga mu bindi bintu ushatse kuvuga ko Chaggy ari yatumye Eriko TV do cyane kubera ko abandi bavuga ko Mr Yves na TMG ari batumye Eriko TV do twovuga ati bose barabishizemo inguvu ariko Chaggy niwe nabikubwiye fresh niwe yazanye video iri trend paraporo izo yazana Yves kandi ugerageje kuraba mu zatumye Eriko TV imenyekana izo za Chaggy wasanga arizo ziri trend tugiye kurama kano kanya umwese afite team gwiwe Mr Yves akina na TMG Chaggy akina na mwebwe hagati izo timu zibiri niye timu no muzifisa abafana benshi team Yves na team Chaggy murambajije ikibazo cyiza kweti itimu ifise abafana benshi sinje nganda kubwire ngo urumva ngo video zacu ngo zirarabwa cyane ngo kurusha ngo bayive oya ahubwo ndinze ndabikubwira no banarengeje ucubira abantu kubijanye n'amarizo social uburyo usanga bimezemo kuko nkubu onya twe dugize mu ba subscribers ibihumbi 50 Yves aracani mu ba subscribers ibihumbi 40 na urumva ucuvyumva yuko bitari kuri grama imwe nibingana novuga ati ucuvyumva itimu iri trend niyo ya team Chaggy comedy vuga team Chaggy ifise 50k team Yves 45k ngo mwara boostings oya nabwo twa boostings ngo team Chaggy ngo mwara boostings
ntabwo ari bya boost ni ibikorwa turakora cyane kwa ko boost abantu benshi barakunda kwibaza ngo niyituma ngo ibikorwa ngo birabwa cyane n'umunsi worabwa neje ukongera ukarabwa ari boost ntishobora gukunda boost usanga birimo birarutana ya imbega inyuma y'akazi cyangwa se inyuma y'umwuga team Yves na team Chaggy ikaduhere kuri Chaggy na Yves n'abantu babanye gute inyuma y'akazi kuko tugiye kuraba kubikorwa ho n'abantu biboneka ko badahuza mbega inyuma y'umwuga ni kujya bimeze cyangwa imeze nk'umuntu ubegereye mu gisagara ca Ngozi mu buzima busanzwe baravugana cyangwa nyene ni nka kujya nyene tubibona ku marezo sose mu buzima busanzwe reka mvuge ati baravugana nubwo atari cyane nta ndibi kabisa tubanye fresh habaye habonetse igikorwa cy'umwe wese aragikora kikaja ku marezo sose ibindi mu buzima busanzwe nyene abari mu buzima busanzwe turayaga rimwe nubwo atabari cyane ati nta mutima mubi oya mbega twinjire indani muri Reko TV muri Chaggy comedy sorry mbega mubanye gute muri team Chaggy Ewana muri team Chaggy comedy tubanye neza cyane n'ubumwe urukundo gufashanya eka sinumva n'uburyo no bivuga ariko harimo urukundo rwishi kwako twese turi yaranja tukabishiramo inguvu kwako twifuza imbere yacu natwe tuzube tubayeho neza kumva zuko twa dusanzwe dukora ku kazi ariko numva ngo ni team ngo mukunze gushwana cyane ngo mupfa abana babigeme muri team Chaggy oya ivyo ntivyigera biba muri team yacu ngira ngo byo babisanzwe biba nko kwa ba Mr Yves ariko twebwe iwacu ivyo no ibintu by'abakobwa nitubiha agaciro hakuru twe duha agaciro igikorwa tuba turimo harimo makuru yavuzwe mu misi heze byavuze ko hari umukinyi Chaggy yirukanye amuhora umwana w'umwigeme abantu baravuga ibintu byishimana ndumva baravuga ibintu byinshi byo onya ntivyigera bibamwe twebwe ni nkuko navuga ati nta nabakinyi bakunze no kwirukana muri twe kwako twese dukora fresh nta numwe ari nta numwe twavuga ati arasumba uyundi muri twebwe twese turi hamwe turi ku rugero rumwe ivyo ni ibintu nyene vy'amajambo mu bafana babizi bavuga ibintu byinshi hagati y'abakinyi na Chaggy musanzwe mukorana gute ndavuga ku buryo bwo guhemba kuko umaze kuvuga ko mugeze kuri 50k urumva ko naba followers benshi cyane mwayikuye hasi cyane biga uno munsi hagati y'abakinyi na Chaggy ku ruhande rw'uburyo muhembana gute okay kubijanye n'uburyo neka mvuge ati ntabwo turagira ku rugero rushimishije cyane turacari hasi nubwo atari nyene byo hasi cyane okay akantu kabonetse nyene muri team Chaggy comedy twese turagasangira uko biba bitegekanijwe kumera mumenya ko kabonetse gute mandi ivyo niwo biyoberwa nawe twese turabibwirana tuba tubibona turafise igihe turabira nyene ibikorwa vyacu ingere bihagaze mbega musanzwe mufise kontra irimo gusa si kontra nyene ifadika cyane gusa kontra irimo kuvuga shaka yobirukana mwese none ari ni nka manager wacu rega yashobora gukora ikintu ashaka bivanye n'uburyo umukoreye ikintu adashaka nyene urabizi abantu turatandukanye abantu bafise ingeso mbi abantu bafise yani abantu twese niduhuza ni naho mpamvu usanga na amatimu menshi usanga ari mwaragira ari mwarasambuka usanga abantu benshi batarimo barahuza ambo kukijanye no kuba yo twirukana bibaye vyashitse nyene biri ngombwa yo shobora twirukana Chaggy yo birukana mani rega ibintu biri imbere ntabwo tuba tubizi urumva Chaggy uravuze ko yo kwirukana wewe vuze ati nakoze amakosa bivuge neza sawa reka ndagusobanurira reka ndagusobanurira nakoze amakosa yoshobora kunyirukana Chaggy ya sasa haramwe mu majambo yavuzwe hagati y'abakurikiye Chaggy canke bakurikiye Yves bamwe bavuze ati kubera kibuguru imboga umakayitwa Chaggy akugura channel ya blend izina giwe n'undi akugura blend izina giwe ati mbega mwebwe nk'abakurikiye mpona yuko fendof bazobirukana mwamaze kubakuriza imbuga zabo okay reka tuvuge ati ntabwo turakora imyaka myinshi muri havuka izo za Eriko tukabandanya n'ivyo bindi ntiturakora imyaka myinshi ahari dusatu tugeze nko mu myaka nk'itatu ari myinshi ndazi nini
dutanguye gukora twe kuvuga ngo reka dukore ngo kuri kuzina ngo rya Chaggy comedy ngo canke ngo abandi ngo bakore ngo kuzina rya Mr Yves ivyo birasanzwe man hakuru ni kubanza gukora hama natwe by the way duzoshobora kugera yaho dukora ivyacu canke bibaye ni kuvuga ijya YouTube ni ya Chaggy ni ya Chaggy wenyene ku ruhande rwiwe ariko urumva ko ari kakantu ka team ariko izina ni Chaggy ariko ubona bayafite umuntu bikorana ibibaye team ikibazo ni ijya YouTube yegukira Chaggy cyangwa ni ya team ariko iri kuzina rya Chaggy comedy banze uvyumve neza ico kibazo ijya YouTube channel ya team Chaggy comedy ariyo team irimo mwebwe na Chaggy ijya team yegukira Chaggy cyangwa ni ya mwebwe mwese ijya team yegukira Chaggy ndakigusobanurira basi neza apana ijya team navuga YouTube channel ijya channel yegukira kuri Chaggy comedy ni ya Chaggy ni ya Chaggy kurande gwiwe ni kuvuga si wawe si ya mugenza we ni ya Chaggy no musashaka yohindura kandi kati mwijuru TV umve yashobora kugira ivyo ashaka inyungu ku ruhande rwanyu reneye inyungu ku ruhande rwacu turimo turakora basi niko no bivuga by the way nyene bizoshobora gushika ariko je mvuga ati nanje haragize yuko nkora igikorwa canje ariko ubu ndi kumye na Chaggy tu kandi sinzi nanje igenzo tangura gukorera ibikorwa vyanje kuvuga muno mwanya uri umukozi wa Chaggy araguhe ico kintu cyo kumpembagira nakigusiguriye sinzi kundi shaka ndabikubwire wavuze ngo ntibiraba ngo ntabwo abisiguye neza ndashaka araguhemba arampemba none ufise mu boss ukabura umukozi umva ngaho onya ikibagi ari gihara ari giki nuko mu boss ahemba umukozi kabisa ndibaza wavyumvise nakubwiye ati turaza kuyaga byinshi ni nyenevyo asanzwe akina muri team Chaggy urumva neza yuko amaze kutubwira byinshi kuva kuri team Chaggy amaze kutubwira byinshi kuva Ingozi bega Ingozi comedy zanyu zabiza ba Chaggy zabizi wanyu ubona ziba zihagaze gute mu bafana cyangwa se mu banyagihugu bo mu gisagara cya Ngozi comedy zacu novuga reka tureke no kuba turi no kuri Ngozi ahubwo tuvuge hafi y'Uburundi bwose comedy zacu nizo ubu zimwe zirarabwa cyane mu gisagara cya Ngozi ho n'ibintu bishimishije gose kwako murabizi Ngozi ntabwo ari muri capitale ariko urumvise ruguru havutse igikorwa nk'icyo urumva abanyengozi bategezwa badushigikira cyane kwako mu Burundi hari intara nyinshi ntizyabashije kugira abo bantu bashobora kuvamo badukinira comedy ariko Ngozi yaravutsemo ivuka abanyempano ni bake abanyengozi baradukunda cyane tu ugikura aba comedy zanyu n'izabandi ndavuga bagasore na ba mutima nize comedy ubona zoza imbere y'izindi muri kino gihe ngerageje kuraba yaba gasore canke ba mutima bajya ewana na ba legend turabakunda cyane ariko ubunya video zacu ziri trend kurusha izabo sishaka guca hariya ngo ndakubwira ngiki ndakubwira kuvuga ushatse kutubwira ko video zacu nizo zirimo zirarabwa renze mwewe gusumba ba mutima na bagasore ntuvuze yuko turenze kubera kijya gihe barafise igihe cyabo bro hari ibihe byabo babayemo bari trend natwe nyene Mwenyezi Mungu aradufyondeye tushubu turi muri kino gihe cyacu ko no bivuga comedy zanyu za team Chaggy za team Yves nizihe ziri trend nizihe zirabwa cyane mu bantu izirabwa cyane naye nazi kubwiye nizihe zirabwa cyane za team Chaggy comedy zo zirabwa cyane gusumbya za Mr Yves team Yves na team Chaggy nihe team kina neza zose zirakina neza kiretse gusa yuko ugerageje kuraba fresh serious ariko ivyo bakina ntibisa nibande bakina byiza rero ku ruhande rwa bw'ijya style bakina mu bijya basi bakina birafise abantu babikunda natwe turafise abantu babikunda ariko ivyacu nivyo bikunzwe cyane gusumbya vya Mr Yves yes baguzi wa Light TV ndagushimire Sara bro ndibaza wabyumvise imbere ko turangiza ikiganiro ndashaka kugira akajambo by'abafana banyu abakunzi ba comedy y'u Burundi kugira amace turangiza ikiganiro ikintu nobwira abakurikirana Light TV ndetse n'abarundi basanzwe bakurikirana video zacu nagomba kubabwira ko ewana
dufite ibikorwa bishasha tugomba dukore, tugiye kuza turatangura dukina amafilm, dukina amasezo, ntabwo ari comedy yonyene oya. Twabasaba rero musimbire ku macano yacu, mumenye gutandukanya Mr Yves na Team Chaggy Comedy mu bitandukanye kwako. Hari benshi bataramenya ngo mbe kugira dushike kwa Chaggy ngo duca hehe. Okay, muri make namaze kubabwira, mwagenda kudufyondera subscribers kuri Chaggy Comedy. Niko no bivuga. Wagwana. Yes, bakozi wa Loy TV reka ndagushimire sana, ndakubutsa neza ko kuri kamera wari kumwe na Zombie cameraman niyo yatumye ibi byose ubibona, niyo yatumye byose uvyumva, ndamushimira sana. Aje uri kurumva kuri micro Ishopo Radio, so promoter bose mu gihugu atapapa na mwana. Ishopo Radio twari kumwe na nyene byo kuva muri Team Chaggy Ingozi. Ndabakunda sana. Wakoze subscribe, we love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao ciao. Peace.